Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, nizere yuko mumerewe neza aho muri hose, nanjye merewe neza. Reka dutangure dushimire abasubscriber bashasha mukihashitse. Mwese kaze cyane kuri Tuyagire Vanessa, kandi turabashimira yuko nubwo mwadodoye mugasanga hugaye mwashoboye kurindirira kw'irembo. Kaze rero muri saro tuvyagire, twicare dusangire, hanyuma dukaze abasubscriber bandi mwese turi kumwe, abo twatanguranye n'abandi mwese muzi namaze kwita abasangwa. Iyo umaze indwi warakoze subscribe, nkaza live nkasanga warakoze subscribe, ubu uri umusangwa. Kaze rero mwese. Turaramukije rero abarundi n'abarundikazi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abakongomani, abatanzania, abagande, abakenyan n'abandi bose bumva ururimi rwacu rw'ikirundi. Biza cyane mwese kaze kuri Tuyagire Vanessa. Intererano kubankunda ni ukukora subscribe, mugatanga n'ibiganiro byanje, mugakora share, kandi mugakurikirana ibiganiro byanje bikarangira, mugatanga n'amakomantere. Iyo ntererano idasanzwe. Yindi ntererano ni ukundungikira ama message ku makuru mushaka hari ico no bivugako, mukambwira nkumviriza nkagira ico ndabivugako. Ubu rero tuje kuvuga kuki, nje kuvuga kuri bimwe abenshi bamaze iminsi abenshi bamaze iminsi bariko bavuga nakayasambanye na nakasambanye na naka, ariko hariho n'abandi nabonye batavugwa, nibo tuje kuvugwa ko. Ariko kandi hariho n'abasambanye tutaranavuka n'ubu bakivugwa. N'ibintu byinshi, ariko byose uvyitegereje ukaraba biri mu banyepolitike, biri mu bapasteri, biri mu bapadiri, abasenyeri, aba youtubers tumaze iminsi twumva n'abandi tutumva, abantu bose basanzwe, biri hose. Ariko ndavyitegereje jewe nasanze ari ibintu abagabo b'abirabure biteye. Rero umutwe w'amajambo navuze ngo abagabo b'abirabure bishize umugozi mu kanigo, none bariko barawenenako. Mu kanigo murazi yuko ari mwizosi, murazi yuko umuntu iyo yiyahuye bavuga ngo yishize umugozi mu kanigo, canke bamwishe bamumanitse bavuga ngo bamushize mu mugozi mu kanigo. Abagabo rero b'abirabure barishize umugozi mu kanigo. Ati umugozi mu kanigo bishizemo n'uwuhe? Abagabo b'abirabure barazi neza yuko imibereho yacu nk'abirabure, DNA yacu nk'abirabure, abashakashatsi, abascientists ndetse n'abandi, uwo ari we wese n'utari umuscientist arazi yuko uburyo twebwe abirabure tubayeho ntabwo ari bwo buryo ayandi moko ku isi abayeho, ayandi marangi, reka mvuge ngo ayandi marangi. Twebwe twaremwe ukwacu, duhabwa ingabire zacu n'imyemerere yacu kuva kera. Ubukoroni rero bumaze kuza kuduforosa ngo iyo myemerere tuyite abasokuru, barabishobora kubikora bisa n'ibifashe. Bamaze kugenda aho twogize ati uwaraduforosa gukora ibiyagiye, reka tugaruke mu vyacu, tubandanya guhama muri ya myemerere mishasha twahamagariwe, twagaburiwe, itari yacu. None rero uno munsi abirabure imyemerere yabo ibagendamwo. Urumva? Biyambuye imyemerere, abirabure twariyambuye, canke reka mvuge ku bagabo cyane kuko ubu nibo tugiye kuvuga ko abagabo bariyamburiye imyemerere, canke bariyambuye ico novuga ngo ni inzira zo kubaho kwa basekuru na basekuruza. Baziyambura ku rukoba, ariko muri bo imbere barazigendana. Ni DNA, ni nka babandi akarorera abagore benshi bama bagura ya mavuta ngo za Carolite n'ayandi mavuta menshi, ngo nayo kugira ngo uruhu neza, akisiga gatonoka kabisa gasa n'umuzungu. Ariko yagiye kuvyara umwana gese wata akavyara umwana yirabura, abandi bakagenda bakagira amasurgery, bagashira kwibi na biriya mu maso, bakatengeneza amabere, bagatengeneza ku bisusu, yagira aravyara akavyara umwana ya DNA yiwe iri muri we. Abirabure rero DNA yabo uravye si n'ibintu bigira. Ibi bintu turakwiye kuza turayaga nk'abirabure, tukiyakira abo turi bo,
tukabaho nk'abo turibo tukiyemera abo turibo kugira ngo tubeho mu mahoro kuko iyo uwihaye kubaho ubuzima umenga ubutirano n'ukuri ntabwubaho mu mutuzo kamere kabirabure unaravye ni nayo ngabirano umuremyi abarema yabahaye umugabo w'umwirabure agirwa n'abagore benshi bidasigura ngo agirwa n'abagore b'abandi sivyo mvuze ntabwo mvuze ngo umugabo w'umwirabure agirwa no gusambana sivyo mvuze guko nasanze hari abantu bumvana amatwi atandatu ntabwo mvuze uko kuko basokuru bacu kahise kabo tubona bari bafise abo bita abagore ariko abo bagore bose baba ari abagore bakoye mu ncamake mu mategeko y'icyo gihe baciye mu mategeko kuko babatora ari amakumi babasavye abavyeyi babo bakobwa abavyeyi bakabahezagira imiryango ikavyemera inkumi ikagenda kubaka ku mugabo afise umugore umwe canke babiri canke batatu mugabo yaba ari inkumi ntiyaba ari maraya kandi nta mugabo yubahuka ngo akure umugore wundi mu rugo aca mutwara ataya migenzo yo gusubiza umugeni yabaye kuko era harabaho imigenzo yo gusubiza umugeni iyo umugeni bitakikwiye yuko abana n'umugabo wiwe murabizi ibyo basubiza ngo umugeni yarasubiye iwabo ngo baragiye no gutora inkwano ivyo bitabaye ntabwo umugabo yagenda gutora umugore wundi mu gihe uwo mugore ataravavanura ngo abiwabo basubize ibisabwa n'amategeko y'ico gihe iyo yari imigenzo ya kera myiza cyane basokuru bagenderako yabarinda kuvyara hanze ikabarinda gushurashura ikabarinda izo ngwara z'ivyaduka twumva zaje yabarinda ibintu byose harimwo no gusesagura amatungo y'urugo uko wacu usanga ahubwo uko umugabo yagira abagore benshi niko n'ubutunzi bwagwira guko kera ubutunzi bwazanwa no kufisa abagukorera mu mirima abakuragirira mu ncamake uko famiye y'abanini niko n'ubutunzi wasanga muri iyo famiye ari bwinshi nta binebwe vyabaho tumaze iminsi rero kuri YouTube turaba ibintu bitangaje ubu hari amakuru mu Rwanda umwami wa YouTube yitwa Umurungisabe ndaramukije umuzehe yambwiye ngo ntabwo ari murungi ngo ni umurungi uyu Umurungisabe ayoboye ikimenyesha makuru canke novuga ngo ni YouTube channel yitwa Isimbi TV mumaze iminsi mubona bamudumako abasambanwa abasambanye bakabiheba ngira n'abazosambana muri kazoza bose bamaze iminsi bamudumako ngo Murungisabe ngo yaryamanye ngo ngwino ndebe ngo Murungisabe bakagomba kubifata yuko umenga iyi ni skandale ya Murungisabe uretse ibyo kuvuga ngo Murungisabe ngo yabona umuntu ngo yahahaza ngo abandi ba YouTuber Murungisabe yahawe training za DMI Murungisabe yatwawe muri bya bindi bitwa ngo ni ngo mu rugwiro nimba bya bindi batwaramwe iyoza bwonko byo kozugwaruka bagugisha amacakubiri cyo kimwe n'abandi bose n'abandi baba YouTubers bari mu Rwanda birirwa bahangana na Murungisabe bose n'ugwaruka rwatojwe gukora amabi kubera rero abo bayakorera batakiri benshi bamaze kubahonya ubu cyakibi gica kigenda kikakora hagati muri bo bakaryana ibibazo uretse ibi byo kuvuga ngo Murungisabe yaryamanye ngo ngwino ndebe ibibazo byo kujyana hagati y'ugwaruka rw'abanyarwanda bakabarebe nibo bari responsible ntabwo ari Murungisabe ntabwo ari responsible ntabwo ari amazina yose tuvuga bari abazehe nibo baherekera nabo ba Murungisabe bakira abana bato cyane babatwara mu bihurire byo kubigisha ubutindi babigisha ukuntu bokwanka ngo abana b'abahutu babigisha ukuntu bototeza abana b'ababanyi ubu rero iyo batarose bo batoteza baritoteza historikema intwaro y'abahima igaragaza yuko ngo niyo bataba bariko baragwana n'abahutu bonyene hagati yabo baba bariko baragwana bari abahima bo kuri Ruhinda bahungiye Burundi umwami akabahaho baba nk'inkambi y'impunzi mbwa mu nyuma bagatera ubwami bwacu bakabusambura bamuka kubahima bari baraje mu Rwanda bari mu Rwanda mu nyuma bakajyana bamwe bakiruka i Burundi no muri Kongo nuko abari barahungiye Kongo kera nabo bisatuye kuri bene wabo kubera kujyana rero abahima aho bicaye hose bicara bajyana mugabo ubu
barakoze na tagitike ko zo kwigisha n'abatutsi n'abahutu kwicara bariko bakora nk'ivyo. Tuvuye rero ku byo kuvuga ngo Murungisabe yanka abandi ba YouTubers, Murungisabe ibi nibi ivyo yakora nemera neza yuko iyo bikora muri mpuze ya FPR, muri go ahead ya FPR. Tuze kuri iki cyo kuryamana n'abagore. Tuze kuri iki cyo kuryamana n'abagore. Uretse Murungisabe ya Samirana, hari ubundi muhutu nabonye batinye kuvuga Samirana. Uwo muhutu nawe si uwundi, ni umuhutu bita Habineza Frank. Bavuga yuko ayoboye umugambo wa Green Party. Uyu Habineza Frank bavuga ko ayoboye umugambo wa Green Party. Mwabonye nuze video ziwe ziriko ziracana cana. Video ziwe ziriko ziracana cana ko bavuga yuko ngo akwanza si bavuga bigaragara yuko murindire uyu Murungisabe si kuvuga ngo nuko ngo yoba yaragize ngo yoba uyu Habineza Frank sorry si kuvuga ngo nuko yoba uyu Habineza Frank wewe nta nuko ari kuvuga ngo nuko yoba ngo bavuga, ahubwo habonetse video umunyepolitike bavuga ko yahanganye na Kagame ngo ayobore igihugu cy'u Rwanda. Habonetse video Frank Habineza ariko arikinisha. Frank Habineza ariko arikinisha igitsina ciwe kuri kamera kigaragara neza, inda yataye kubatuza amaso yaturumbuye. Ku by'ukuri ukiyumvira nk'uyu Murungisabe ko afise umugore niki cyo mutuma yumva yuko akwiye gusambana canke n'abandi bose bitwa nk'abasabe mu myaka ya Sabe. Nk'uyu Habineza Frank umugabo yitwa ko yari yisonera yitwa umunyepolitike ko afise umugore, niki gituma yumva ko afise irijanse yo kuja ku makamera kwiyambura imbere y'abana b'abakobwa. Museveni sekuru w'Abahima uwo bita Museveni Yoweri yasambanije Mukabagaza amuvyara kwa abana babiri. Niki cyotuma Museveni yumva hakwiye gusambana n'umugore w'abandi? Gasana Eugene yasambanye na Janet Kagame amuvyara ku mwana. Ntihabuze n'abandi abo ni bake mu bantu novuga ngo ni nkimboneza muri community bamenyekanye, abandi n'abaridere bakomeye. Ariko nitwibagire yuko nk'abagabo benshi cyane mu bapasteri ewe no muri babandi bambara amakanzo bitwa abapadiri n'abasenyeri, ibi bintu bikubera iki bigaragara. Abantu benshi ntibariko bashira focus ku gutuma ibintu biko biraba, bariko bashira focus mu kwigira scandal. Abirabure bakeneye ko tubandanya kubaho ubuzima bwo kwibesha. Ubu buzima bwo kwibesha birabure tubayeho ni nabwo butuma tuguma turi nyuma. Ubu buzima bwo kwibesha rero bwuko umwirabure kurukoba uko ashaka kubaho indana atariwe, nibwo bw'ubwo buzima bwuko bagenda gusezerana bakabesha ngo bazorongora umugore umwe. Abanyarwanda muvuga ngo kubana, twebwe kurongora bisigura kubakana nyene mwe mubishira mu bindi byanyu, ariko mu Kirundi abavyumva baravyumva. Mukavuga ati tuzokubakana n'umugore umwe. Hariho n'abagabo uhora wumva bidigadiga bisanga mwenga n'umwe ngo arananiye ngo n'umugore umwe ananiye, ariko vyitegereje n'uwo mugore umwe ntamunaniye, ahubwo ni yangeso yo kuvuga ngo biyambike yuko ngo umugabo ni mwene umugore umwe. Iki kintu rero hari abantu iyo ibi biriko biraba batanabikonegita na ekonomi y'igihugu, batanabikonegita n'amahoro muri community. Hari abantu batabona intambara ibintu bitera. Hari abantu batazi yuko igihugu ntigishobora kwiyubaka ngo gikomere abantu binubana, na cyane cyane abagabo. Iyo umugabo azi neza yuko niyakwegera uzomutwara umugore arakwinuba. Iyo umugabo mugenzi wawe amaze kukwinuba bituma ata mugambi w'iterambere ry'igihugu mwokorera hamwe.
iyo muri sosiyete umugore azwi yuko atwara abagabo b'abandi, abandi bagore baramwinuba, bituma ataterambere muri sosiyete ry'abo bagore ryo hakorekera, kuko aho kugira ngo bashire focus muri ya terambere ry'igihugu baca bashira focus mu kurwana ngo hava ntwara umugabo. Iyo umuntu yamaze guhahamuka ku mutima ngo umugore wanje baramutwaye cyangwa umugabo wanje baramutwaye, 90% y'ibintu akora ntashobora kuba successful, kuko umutima wuba wanje bija muri mood ya protection yo guproteja uwo muntu. Ibi bintu rero byuko abakoroni baje bakitegereza umugabo w'umwirabure n'inguvu ziwe, bakitegereza ubwenge bw'umugore w'umwiraburekazi. Umugore yari yuzuye urukundo rwo gukunda, abagore babirabure kera barakundana cyane hagati yabo, aho umugabo umwe yaba afise abagore batatu atamugore yigerajyana n'uwundi. Baraza babibonamwe inguvu, abakoroni babona inguvu ziri muri izo kingdom, basanga buri bwami bwose ikibukomeza suko ari ubwami. Hari abantu batatahura icakomeza Afrika ntabwo yari komejwe ngo nuko ngo buri rurimi rwari rufise umwami wabo, ahubwo Afrika yari ikomejwe na structure y'umuryango, kuko mu muryango iyo habuze intambara igihugu cyose gica kiburamo intambara. Mu miryango iyo habaye induru igihugu cyose giteramo intambara. Ivyo bintu rero nta na bamwe babyicarira ngo babirabe babinonosore, uretse abo bavuga ngo barize, uretse abanyepolitike, uretse abanyamadini, nta bantu na bamwe bagomba kwicarira ibi bibazo ngo babirabe neza babyicarire babinonosore. Haba na twebwe abagore ntitubibazwa, abagabo ntibasinda bibazo. Ubu rero twicariye muri barihenda, ubuzima bwa barihenda. Jewe mfise umugore umwe, nama nabonye abantu baza kuri macano ngo ndi umugabo ngo w'umugore umwe, ngo ndi umugore ngo w'umugabo umwe. Umugore w'umugabo umwe birumvikana, umugabo ntigisigura yuko utoronka mugenzawe. Ibi bintu rero iyo tuje kubivuga nkatwe aba activiste, abantu baharanira uburenganzira bwa muntu, tukavuga yuko n'uburenganzira bwacu kubaho nk'uko basokuru bacu bari babayeho mu nzira z'abasokuru, kuko ubu tubayeho nabi. Umwirabure abayeho nabi, umwirabure ubu abayeho muri skandale y'ubuhemu, kandi ubwo buhemu bwitegereje bwatewe n'ubukoroni, skandale y'ubujuju, kubahuka ugatunga abahabara babiri n'umugore umwe birutwa no gutunga abagore batatu, kuko utunze abagore batatu uba control yabo, ubu umushinga ntahe ukabayobora bakakuyoboka. Ariko utunze abahabara babiri n'umugore umwe, bya bindi wewe n'umugore mwarongoye mwaronderanye biza gutunga babahabara, bigatuma wewe wa mugabo we utabaho wisanzuye, kuko niyo ushwanye n'umugore n'umuhabara wawe ntushobora kuza kubibwira umugore. Abahabara benshi usanga bazi iby'abagore babo, nk'uyu Sabe ngo yagenda aravuga yuko umugore we ngo anuka mu gitsina, abibwira bari abagore bandi babahabara. Nk'icyo ni ikintu kibi, mugabo abo bagore bose yarondera babahabara boba yarabagore biwe, ivyo ntavyo yogenda arababarira, ndetse niyo bababariye muri rwa rukundo rwa banyokuru bari bafise, bumvise ati mugenzi we afise ikibazo, nta systeme yo kumuseka yacihaba, yo kumwicara ko bamuvuga ngo twumvise afise ikibazo iki, haca haba kumurondeza umuti, nimba ari ikibazo kivugwa bakamuvura. Ubu rero baragiye baraje bafashe umugabo w'umwirabure, baramucuritse, baramucucumanga, nawe aricurika arahenereza. Abazungu baramucucuma, bamwoza mu mutwe, bamubwira yuko structure y'umuryango wiwe atariyo, bamuzaniye structure nshasha. Namwe murazitora ngo nama structure meza. Ubu mugenda muratamba ngo mufise abagore bamwe, ngo umugore umwe, ariko mu mitima yanyu muri ya DNA ya basokuru mufise abagore bangana nabo basokuru bari bafise. Abagabo mwese babirabure muri structure, muri DNA ya basokuru ari nayo mwarazwe, kandi mutazopfa mwiyambuye ngo bikunde. Mufise abagore bangana nabo basokuru bacu bari bafise. Mu bwonko mugenda murasambana, niho hahuze ubona umugabo kubera yataye yanzira basokuru baronderamwe abageni yo kubicisha mu muco n'umugenzo mwiza, yo gusaba, yo gukwa, yo kurungika neza. Baragira isoni y'ivyo bintu.
akabona inzira imworoheye niyo kuza gukevya umugore wa mugenzi we, umugore wa mugenzi we, umugore akiri mu rugo, umugore divorce itararangira, akagenda akamukevya ugasanga niwe ko bararyamana. Kubera iki? Kubera ko biyambuye kubaho nk'abasokuru, ngo bagomba ngo kubaho ngo mu nzira inezereza umukoroni, ariko kameremere k'umubiri ntikabakundira. Hobaye hari iyo mico yo kuvuga ati umugabo afise uburenganzira bwo kurongora abagore ashaka, bwo kubakana. Mu Kinyarwanda kambandanye kuvuga amajambo y'Ikinyarwanda, bwo kubakana canke kubana n'abagore ashaka, ariko hari amategeko. Icambere, uwo mugore wawe ategeza kumumukuye iwabo ari inkumi, uteza kumuresha ukamukwa ari inkumi. Ca kabiri, nimba uwo mugore ari uwa kabiri, uteza kuba wasiguriye umugore wa mbere akavyemera ko yemeye kuzana uwa kabiri. Ca gatatu, uwo mugore wa kabiri ategeza kubaza yipanze azi yuko aje kubaka urugo rugira kabiri, ataje gusimbura uwa mbere. Ica kane, mutegerezwa kuba hariho imitungo yandikiwe umugore wa mbere n'imitungo y'umugore wa kabiri we wa mugabo warondeye izobatunga. Ica gatanu, nuko udashobora kwihakana abo bana bose bateze kuba abana b'umugabo umwe. Ivyo bintu bigiye mu mabwirizwa shingiro, aho umugabo yotarukira ku mugore w'uwundi, umugabo yohaguruka n'inkumi nziza, umugabo yohaguruka n'inkumi nziza akagenda iwabo agasaba mwiteka ntangere, abagenzi n'inshuti bagaterera bakamushigikira, akagenda kubaka. Ariko no munsi ivyo bintu barahenze umwirabure. Umugabo w'umwirabure yimanika akagozi mw'izosi arenena ko ngo ndabishoboye, ngo ega ngo turabakirisi ngo turabishoboye. Ariko mwabagabo mwiba birabure, na cane cane East Africa, kuko abagabo bo muri East Africa nimwe mufise ico kibazo, kandi nimwe mufise n'agahinda ko kuvuga ngo abagabo ngo ntimugira agaciro mu ngo. Mugira agaciro gute kandi mumanitse ku migozi? Uboshe umanitse wenena wogira agaciro gute kandi ari mu makiyambuye? Ayo mabwirizwa shingiro simwe muyashiraho, ayo mategeko yiboha simwe mwayemeye, simwe mwayashizeho. Abakoroni bagenda gusubizaho ivyari bitunze basokuru wanyu vyari bibatwaye, muga kugira ngo mugumane ngo ubucuti n'umukoroni, mwemeye kwimanika akagozi mudashoboye. Uno munsi rero umutama w'imyaka 60 70 uzubona ariko arahendagiza umugore akigiye kubaka w'imyaka 20 25 30 ngo turyamane. Je dafise amahera ndaguha, umugabo baracari muto nta mahera araro. Akamaramaza kandi bitavuga ngo ntiyorose inkumi amushatse. Mugabo wogira ahubwo abakoroni bababujije ivyiza vya basokuru, baca babaroga gukora ibibi, kuza murashima abagore b'abandi, wogira nivyo bintu babaroze. Uwanyu muramuresha mukamutwara, noneho sinzi ko ari uburyohe bw'umugore yamaze kubaka, sinzi ko mutinya ubunyovu. Nta kintu na kimwe tuzi gituma uno munsi abagabo uza wumva ngo yasambanije umugore w'umuntu, yavyaranye n'umugore w'umuntu. Kubera ko utogenda kuresha inkumi canke ukaresha umugore, umubano wo n'uwo muntu warangiye neza mu mategeko, wewe utivanzemo. Kubera ko utorindira uwo mubano wabo ukarangira burundu, ntiwivangemwo, maze bikazobiki maze ikizokurikira kikazoba kugenda ugakora wa muhango mwiza abavyeyi b'uwo mukobwa bakamugushikiriza, ukagenda kubaka urugo rwiza bidaciye muri izi skandale za YouTube bamufashe nka Sabe umurungi kugira arinda avunika. Yavunwe n'iki? Yavunwe nako kagozi abagabo bose bimanitse muri rusange. Kuko nimba uwo mukobwa cyangwa uwo mugore ariko akwegana na Sabe, nimba by'ukuri yoba yaratandukanye, hariho itegeko rivuga ati umugabo afite uburenganzira bwo kurongora uwundi mugore, yaratandukanye n'umugabo w'ibongwe ino ndebe, Sabe arafise uruhushya rwo kuvuga ati je naragukunze nuze twibanire. Mu gihe vyoba biri mu itegeko, uwo mukasabe ntiyohakana ngo nta mugore wundi uzana, kubera vyoba vyemewe mu itegeko. Mugabo abagabo b'abirabure baragiye bariboha kabisa, bahitamo kubaho ari imbohe nyene ziboshe.
bahitamo kwemera bazoza basambana ariko babeshe yuko ngo bafise umugore umwe. Tuzotera imbere gute tuba mu kinyoma? Ico nico kintu abantu twese dukwiye kwibaza. Tuvuze ngo abagabo basambanije abagore b'abandi n'abagore basambanye n'abagabo b'abandi buri munsi tubamenye, nta n'ayandi makuru yovugwa. Abapasiteri biga barasambanya abagore b'abandi. Hari abagore batakiteka batagira ngo bari ku masengero ngo bari mu vyumba vy'amasengesho gusambana gusa. Mu buzi bwa leta abagore bahabwa ubuzi ariko babanje gusambana. Abo babasaba ngo baryamane n'abagabo bubatse bafise ingo zabo, barabizi neza ko bariko basaba ngo baryamane n'abagore b'abagabo bubatse. Mu ncamake umugabo w'umwirabure ntacubaha mugenzi we, icambere na mbere ntaciyubaha we nyene mwenyewe, kuko amabi akora muri communauté ntamutera isoni. Ico ni cambere. Ica kabiri, umugabo w'umwirabure ntacubaha umugabo mugenzi we. Rero banza mbarire, wewe nimba uri umuntu udatinya kwituma ngo wisigayo witumye, ukaba udatinya no kwituma ngo uyasige mugenzi wawe, aho hantu muherereye hazoba heza, hazoba hari clean, hamota gute? Ico nico kintu abagabo bose bakwiye kwiyumvira. Ibi bintu byo kubesha ngo amajambo y'Imana, jewe narayakurikiranye sanga nta mugabo w'umwirabure afise ijambo ry'Imana rimubuza guhuhuta mu bandi bagore rihari. Hano umuti tuve ibuzimu tujya ibuntu, tuve ibuzimu tujya ibuntu. Hano umuti kugira ngo rero bibohora akagozi biboshe, ni ukwemera abo bari bagasubiza amaso inyuma bakaraba muri communauté. Uko wizeye ngo uri umunyapolitike ngo igihugu ngo nzokiyobora, nama numva abanyapolitike bama baza badebadeba ngo ibihugu ngo tuzobiyobora. No my dear, no. Nagomba ndababwiza ukuri yuko nta muntu n'umwe naho twohabwa umumarayika avuye mu ijuru, ingo zitubatse muri structure zibayeho ukuntu kubahitse, mu kibano atabagabo bateza ibibazo izindi ngo, atabagore bateza ibibazo izindi ngo, tukaba tubaye mu kibano aho umugabo yemerewe kwisanzura, yemerewe gutora abagore ashaka, ariko akabatora mu mategeko yemewe n'amategeko, mu kuri vyanditswe mu mategeko. Uwo perezida naho yoza nta terambere ishobora kuza mu banyagihugu. Abagore bariko baragwana n'abandi bagore ngo batwanye abagabo bariko baragwana n'abandi bagabo ngo batwanye abagore. Naho izi ntambara z'amasasu ziduteye ubwoba zovaho zikavaho burundu, izi ntambara z'igitsina zidatorewe umuti ntaco bazoshikako. Abanyapolitike nibo ba mbere bakunda igitsina kubi, ari nabo boje gushiraho amategeko agarura umwirabure kumugira originale, mugane wa Karasira OG. Aba bapasiteri nibo basambanyi ba mbere, ari nabo boyoboreye abandi bagabo mukuri. None izi nzego zibiri zazanywe n'abakoroni, urwego rwa politike n'urwego rw'amadini, kari nabo baje kumanika akagozi abagabo mw'izosi ngo abagabo bagira umugore umwe, akaba ari nabo bahindukira bakabahenda ngo botunganya ibihugu ngo amahoro akaza, kandi batabona aho ibibazo biri. Mwiteze yuko nk'umugabo wa Ngwino Ndebe na Sabe mwobarungika nko ku rugamba hateye nk'intambara, bose baje ku rugamba ngo bagiye kurasa umwasi ko ntibarabiranishe kw'inkoho. Ivyo nivyo mwibaza? Uribaza yuko Kagame na Gasana uno munsi ko bokwicara hamwe biga ibibazo vy'ingo, bazi nabo ivyo bateranye? Ivyo nivyo mwibaza? Uno munsi wibaza yuko ivyo Gasana yaciyemwo abana biwe batazobicamwo, ivyo Kagame yaciyemwo abana biwe batazobicamwo, ivyo Murungisa bariko aracamwo abana biwe batazobicamwo? Kubera ko abana bacu bobicamwo? Ni ukubera ko umugabo w'umwirabure yahisemo kwimanika
akagozi mw'izosi akemera kubaho mu nzira inezereza umukoroni ngo yiyambuye ngo kubaho kwa basokuru akiyambura ko kubaho kwa basokuru akakwiyambura ku mubiri indani muri we ari umusokuru turi DNA ya basokuruza naho twogerageza kwibesha nk'abazungu naho twokwigira abazungu ntibishoboka kuko turi abazungu turi DNA ya basokuru ibindi bihugu byashoboye kuba recovering ababandi bagoye nk'umufise za PhD please do the research ibi bindi bihugu byose byashoboye kuba recovery after the colonization nuko immediately baciye bagaruka muri common sense yabo bagaruka muri yanzira y'ukubabo bareka kubaho mu bufindo bareka kubaho muri pretending bareka kubaho mu kintu cyo kwiyambika aba banyamerika n'ababazungu bandi bose baratugaya ngo abirabure turi bihugu b'abanyafrika cyane cyane kuko basanze turi abantu ahantu hose duharanira kunezereza umukoroni nta mwirabure n'umwe mu barideri baba barideri b'amadini baba barideri bacu b'abanyepolitike nta n'umwe arimo aharanira kunezereza kominote yiwe ngo azane ukuri nyakuri tubiyage ko tubinugubire tuvyige ko tudaharira tubone ku by'ukuri ukuri nyakuri oya buri minsi yose ingingo bazana ngo ni nziza guhicubahira umukoroni ni ikihe kintu abantu baje bakabona ingo baraje bashika muri Afrika bashika mu makingdom abakingdom bayaburamwo indaya basanga nta ndaya zimanika ku mabarabara barondera aba orphelina bama bagenda bitwaza babura mu makingdom babura n'aba orphelina 200 bayerera basanga ubumwe buranga ubwo bwami bavuga toya aba bantu tutabasambuye tukicuhereye ibwami abantu tuzobashobora Nico gituma mubona ubwami bwishi bwabaye dismembered burundu kugeza yaho ubu abantu benshi utakumenye ngo barigeze no kuba bari related n'abantu abakiriho kukubera ko leadership y'icami yabateye ubwoba sindiko ndavuga babami babahima by the way ndiko ndavuga abami nyabami bashobora kuyobora abantu babo mu bubu ari nabo bari benshi mu karere uno musa karere kose akarere East Africa igitigiri cy'abantu bari andatoric ca sida gitera kiduzwa niki ko mwumva babazaniye ibintu bibigisha kubaho muri demokrasi bigisha kubaho mu bwenge n'ibiki niki gituma ingwara kuri basokuru zitariho basokuru biyemerera kurongora abagore 4-5 babo mugabo bativye umuntu ntaza sida ntaki uno munsi tukaba tubona ingwara zandurira mu gushurashura zigwira mu bantu bakiri bato noneho nabamaze kubaka bakazandura uzi kwandura za sida waramaze kubaka ivyo byose biterwa n'iki biterwa n'akagozi abagabo bimanitse rero mu ncamake ku vy'ukuri ibyabaye kuri Sabe ntaho bitandukaniye n'ibyabaye kuri Eugene Gasana ntaho bitandukaniye n'uko biraba kuri Habineza ntaho bitandukaniye n'ibyabaye kuri Museveni ntaho bitandukaniye n'ibyabaye ku bandi bose tutazi biyizi ntaho bitandukaniye n'ibizoba kuri kazoza k'abana bacu b'abahungu n'abagore kukubera iki kukubera tucyubakiwe muri systeme ya ndamuhimbaze ndamunezereza umuzungu abone ko afise umugore umwe abagabo babira reka kurira ngo agateka kanyungwa ngo abagabo ntiducubahwa hano ko muzi yuko icubahiro nimwe muciha noneho mukagihana burya nta hariho abagabo bavanga umugore nta mwubaha ndababwije ukuri yuko ni nkuko igiti covuga ngo umuyaga ntiwampaye amababi niko no bivuga imagine igiti kideklara ngo umuyaga ntiwagihaye amababi no umuyaga uhungabanya amababi ari ku giti umuyaga se utanga amababi ku giti ariko ivyo birafitaniye relation umuyaga utabaye mwiza n'amababi ashobora kuba mabi mugabo ntabwo umuyaga ari utuma amababi aza ku giti icyubahiro rero cy'umugabo abagabo bariko bakironderera habi
mwe ivyubahiro by'abagabo muri ko mubirondera mu bagore ariko icubahiro c'abagabo ntikibitse mu bagore icubahiro c'abagabo kibitse abagabo bagenzi babo wewe wa mugabo we nibubaha umugore wa mwene wanyu umugore wa muvyarawe umugore w'umubanyi wawe ukaba so protecting wabona n'ikintu kiza kibagana kubahaminga ukaba defending ukaba ingwanyi igwanira urugo rwa mugenzi waho aho kugwinjiramo ngo urusambure ahubwo ukagwana kugira ko rukomera na wa mugabo wundi akabigira uko kuri mugenzi we ivyubahiro mwebwe mwabagabo mwe mumaze kubahana ivyubahiro byanyu bikakomera n'abagore baca babubaha bazobatinya cyane kuko nk'akarorero umugore aje kwikwega ko kwitsirita ko maze ukayomboka ukabwira umugabo wiwe ati urabe neza umugore wawe ndabona ko atari kugenda neza kuri jewe kandi bishobora kuzana ingaruka mbi ndabona kubwira umugore amaze kumva yuko kuko ntiduhareye yuko hatari abagore batrapinga abagabo bakabategera imitego ariko uwo mugore amaze kumva yuko wewe wa mugabo we wabibwiye umugabo wiwe aho guca utarukira ko ngo kaze wanjye azizanye numvise umuntu yambwiye ngo yagiye i Burundi abagore bo ku kibuga c'indege bahaye bamusaba yuko yobaha amanamba ya telefone ngo baze kumuhamagara baryamana nawe ntavyo yarazi ni umwana yakuriye mu nkambi yizira hanze ivyo bintu imvugo z'ibishegu zihinyitse ntazazi yagize arabibwira abagabo b'i Burundi ngo nimba ngo injyango zibamburirwa basinziriye ngo injyango sindi bigani bacabo bagabo nyene bagaye uwo mwana w'umuhungu yuko iyo bakaba bo baba batomboye nta na gato ntabwo ubutomboye iyo umugore ariko arakwinginga ngo nuze turyamane ntabwo ubutomboye iyo uri umugabo wubatse uwo mugore yubatse ntabwo ubutomboye ubu ugiye gusambura communauté none rero ngo Afrika turaboro Afrika ntabwo turaboro ahubwo ubwenge bw'abagabo babirabure nibwo bworo ntabwo Afrika ari inyoro nta gatoya kuko buri mugabo wese abaye the keeper of the other hakaba guprotejana hakaba apana mwe byo guprotejana umugabo yagenda gusambana agasambanira mu nzu ya mwene wabo akugara umuryango mugari no sije tuvuga gukingiranira kurabana ntimutane mu bibazo ukirinda gukunda umugore wa mugenza ngo umusambuze kandi ubizi yuko ari mwene so wabona nuko arabigerageza mukamwamirira muri communauté akabura ijambo abagabo zishobora kuronka agaciro abagore we react according abagore tureagisa bivanye n'inyitwarire y'abagabo bigaye ntibora wumva umugore avanga umugabo bamuntwaye no umugabo ntashaka kumugutwara kuko burya umugabo afite power idasanzwe umugore naho byo bugenda gute umugabo avuga ati ndadesize uwo mugore ntashaka uwo mugore naho yomukwega ko utenishoboka ariko umugabo yitumye umugore aramuronka rero ikintu byo novuga kuri ibi bintu by'ubusambanyi bwo hirya no hino bwaba ubwo buba bwafashwe n'amavideo bwaba ububa bwabonywe n'abantu batagira amakamera ngo bakamere bwaba n'ubundi bwishishane rwose butagaragarira amaso byose ubyitegereje biterwa n'ukuntu abirabure twaje kwiyambika uruhu rw'abera kandi indani muri twebwe turi base tugendera kuri DNA y'abasokuru bacu systeme yico bita indowa y'umwirabure tukayihindura igahindurwa mu nzira babahenda ngo niyo nziza kandi ariyo nzira mbi ya mbere inzira batuzaniye yo gukreya ubumaraya n'imfuvyi bikaba byinshi kugira ngo ONG zabo zize kugira muri twebwe zibesha ngo zije kudufasha imagine mwabagabo mwe babirabure nko kuba uno musi hakibaho ama ONG ngo avuye mu bazungu ngo aje gukurikirana ngo abagore bavyariye iwabo bavyawe nabande bavyajwe nabande kandi mwabategetsi mwabanyepolitike mukabona ko ataco bibatwaye mukanabasinyira ngo izi ONG ngo zikurikirana ngo abana n'abakenyezi ngo ubujuju baba ariko barabaseka ukeneye icubahiro ngo uhabwa n'umugore wawe ukeneye icubahiro ngo uhabwa ngo n'umugore w'umubanyi wawe ariko wowe mwenyewe nari ngiye kuyivuga mu izina ko by'ukuri guho Jesse nkina igitsina cyawe byakunaniye yuko igiha discipline kugira ngo kiturinde ama ONG menshi ari muri Afrika kubera wewe wa mugabo n'igitsina cyawe
baje kumvo zawe wagiye gucrea ama situation menshi cyane basokuru birinda wewe urayarenga ko ngo wibereye muri demokarasi ngo wibereye ngo mu PhD ngo warize cyane ngo ufise ibinibi mugabo ivyo basokuru birinze batagira amashuri wewe ufise amashuri menshi byarafananiye kwirinda reka ndabareke ariko nibaze yuko iki kibazo tukwiye kucicarira nka community tukabandanya kukiyagako iki kintu cyo guhenda abagabo ngo bakeneye umugore umwe abagore bavuka ku bwinshi abagabo bavuka ari bake noneho banavuka abenshi bakahera no mu ntambara bicwa noneho rero ngo bariko barashwana na bado mimi niliwaambia vita ya wanaume na wanawake haijaanza intambara ntiratangura y'abagabo n'abagore intambara ntiratangura na gato ubu ni intango hazogera gihe no ku munsi w'ubugeni umugeni bamugutwara mwakoze ubukwe bivanye nuko atamategeko yigeze aja ha protege ariko abanyepolitike bakaza bakababwira yuko abakunda hari ukuntu bo bayobora mugabo badashobora kuza ku bibazo nk'ibi ngo babiheri muzi harya icumisha igiti si cyaciye mu ibabi ni icumuzi wanyoye ntibashaka kugira begere ngo ikibazo bagiheri muzi bacige bagiha umwaka umwe ibiri tatine hariho timu iri kiragira investigation y'igico kibazo muri kirandura igitigiri cy'ama divorce gitera kigwira maze aho gitera kigwira kubera iki kubera ko abantu benshi bibaza ngo kigwira ngo kubera ko ngo abagore bo badakeneye ngo batagishaka kubaka nka kera no siyomvo kubera ko abagabo benshi bahisemo kwibera mu kinyoma akaza kuresha ngo naragukunze ngo ni wewe wenyine nakunze ngo ni wewe mukabana mu myaka ibiri umwaka wa gatatu akaba yaguhimbye akaba atakikuraba akaba atakikuvugisha akaba asigaye arerembuza amaso inkumi zimuciye karaba ibisusu by'inkumi cyangwa yubahwa gukompera n'abandi bagore muri ya mugore ameze uko ngo ameze ivyo bintu bagashaka bagomba ngo nuvyubakire ko come on digression ibintu by'akamaramaza nk'ivyo ngo nuvyubakire kavyubakira ko nkande avyubakira ko nkande umureshe kutamubwiye yuko uzomugaya nkuko ariko bakera abakera iciza cyabo nuko ntibatinya kubwira umugore ati jewe nkeneye abagore babiri batatu wowe ubaye wa mbere kuba umugore wa mbere ngo hari n'agateka by the way uko decision yose umugabo yafata umugore wa mbere y'abazizi ariko tububaye wa kabiri nivyo mwaravyase mugabo umaraya kuvyana impfuvyi nta bukoroni buzohera abazungu ntibazohera abagabo badahisemo kumanura aka kagozi bishizeho nyine mu kanigo bakagaca bagahagarara amagabo nta cyubahiro bazoronka haba mu bagore haba mu bana haba mu bikoko haba mu bazungu haba mu biti umugabo w'umwirabure atikuye aka kagozi akakamanura agafata ingingo zibereye zisunga uko basokuru bari babayeho akagaye ko kugaya basokuru ngo ntibari babayeho neza bakakikura ahubwo bakabona yuko yari yo nzira nziza bakabiha amategeko meza bakabiha protection nziza hahandi ingo zubakwa mugabo naho yo bafite abagore babiri batatu mugabo atarabo yatsa abandi atarabumaraye nabandi babwire ko ataterambere twiteze muri Afrika naho mwosana na gato iterambere ridahereye ku ngo n'imiryango ntishobora kwiterambere nta gihugu gishobora kubakwa n'abanyepolitike gitubatswe n'ingo ingo zikomeye ibihugu birakomera ingo zisenyutse n'igihugu kirasenyuka idaze mata bari mu ngwana baba bariko bararasa baba batariko bararasa igihugu iyo kidakomeye ingo zaco n'igihugu ntibishobora gukomera ni ibintu byinshi ni henshi maze kubona akaroro honyine ni mu Rwanda Jeannette Kagame n'umugabo situation zabigihe Jeannette karabyana bagasana n'abandi mwarabonye enga management enga Kagame yaciyemo ikanamunanira no kugira management n'ibyakurikiye byose mwarabibonye abantu bahunze inyuma ya kiriya gihe uriya mugore igihe mu Kagame gasana byanara na Jeannette abantu muri kiriya gihe bahunze kubera umujinya Kagame yarabafitiye benshi murabizi kubera iki umujinya w'umugabo awuterwa n'uwundi nta mugabo agigera atega umujinya n'uwundi mugore n'umugore kanaka umujinya utuma ashobora gufata ingingo zigira ingaruka mbi igihugu akenshi na kenshi ikiraza ishinga umugabo aba yagitewe n'umugabo mugenzi we n'ibintu bibabaje cyane rero birabure n'ubwo barase kwikunda barakibereyeho busy mu buzima bwo kwibesha no ibinyoma byonyene n'ivyo bitugizeho
bagaca bitega ngo tuzotera imbere. Tuzotera imbere gute no kubaho abo turi tutashaka kubaho abo turi? Twahisemo kubamo mu kinyoma, tuzobaho mu kinyoma, duheme ikinyoma, turye ikinyoma, turyame mu kinyoma, twifuke ikinyoma, ubuzima bwacu bwose bube ibinyoma, tube akamenyo mu makungu. Mugire rero mwese ibihe vyiza, mwese ndabakunda cane, kura subscribe, share, mugire commentaire, mwakoze mwese ibihe vyiza, ciao ciao.